Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye muri iri joro ry'uwu munsi wa kane igenekerezo rya 21 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkwipfurize kubandanya uragira ijoro ryiza kumwe no kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko utegekanya kurangura, ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Utegerezwa gusa kumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner cange subscribe bivanye na YouTube ukoresha, uravyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye atana kamwe kavuyemwo. Ku mbuga ngurukana bumenyi z'abakongomani impari zirashushe zifatiye kuri ino foto muriko muraraba. Hariho abariko baremeza ko uyu hari umusoda w'umurundi hageze mu bacungera Perezida Felix Tshisekedi. Muri ici gihugu ibintu ntivyoroshe kuva ejo haheze igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa 12 2023. Ejo harabaye amatora y'umukuru w'igihugu n'abashingamateka aho bivugwa ko 31% vy'ibiro vy'amatora bitakoze. Muri ayo matora barakoresha ivyuma bigezweho electronique hariko ibirenga 40% vyaranse gukora. Umukuru wa Seni yaraye atangaje ko amatora aza kubandanya uno munsi aho atashobotse cange batakwije amasaha 11 yo gutora. Bamwe mu bitoje mu kibanza c'umukuru w'igihugu nka Martin Fayulu ndetse na Denis Mukwege baraye batangaje ko batemera ko habaye amatora, basaba ko hojaho Seni nshasha hagategurwa amatora mashasha. Abashigikiye Joseph Kabila yahoze atwara ico gihugu bo bahejeje gusohora itangazo rivuga ko biteguriye guhagarika intwaro y'agahotoro ndetse n'akajagari ya Perezida Tshisekedi. Aho ni mu gihe ibice vya RDC vyafashwe na M23 hari vyo Masisi ndetse na Rucuru vyatana amatora yabibayemwo. Ejo nyene Perezida Tshisekedi yaraye ahinduye abarongoye urwego ruhambaye rw'umutekano w'igihugu bita Task Force Security. Ababirabira hagufi bakaba bavuga ko Perezida Tshisekedi hatanguye gutinya gutembagazwa n'igisirikare ciwe. Tshisekedi yoba acungerewe n'abarundi koko? Haraciye iminsi havugwa imyimenyerezo idasanzwe yoba yariko ibera mu Cankuzo ku basoda bakeya boba barateguriwe kuja gucungera Perezida Tshisekedi. Twararonse ayandi makuru havuga abapolisi b'abarundi boba bari bamaze amezi makeya barungitswe i Kinshasa mu bacungera Perezida Tshisekedi. Nk'uko bimeze kuri runo rubuga kandi nta nkuru twemeza tutararonka ivyemezo bikwiye. Dusaba uwo vyoshika hakamenya uwo musirikare ko yoturungikira umwidondoro wiwe. Uwo bazi neza abapolisi cange abasirikare b'u Burundi boba bararungitswe i Kinshasa gucungera Perezida Tshisekedi yotumenyesha. Nayo kandi imiryango y'abasirikare b'u Burundi baguye muri Kongo irahangayika igeze muri ANSS. Haraheze amezi abiri hariko haravugwa cane kino kibazo c'abasirikare b'u Burundi bariko barapfira muri RDC aho bajanywe rwihishwa kugwana n'umuhari M23 bakagenda bambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo. Leta y'u Burundi ntiyemera ko ifise abasirikare muri Kongo mu gihe imiryango yirigwa irahamba abayo. Iyindi kumva ko abayo baguye muri Kongo ariko ikarindira ikabura k'igisirikare kiyibikira cange kiyiha ibisigarira vy'ababo ngo babishingurane iteka. Reka tubasangize amagorwa iyi miryango igira igiye muri ANSS be n'ibibazo imwe mu miryango iriko irabaza ikabura inyishu. ANSS irakenera kumenya ubwoko bw'isanganya ry'akazi ryahitanye umukozi niyo ryabereye. ANSS ni ishirahamwe rya leta rijejwe gutegekaniriza kazoza abakozi, ribashigikira mu gihe bagize isanganya ry'akazi canke iyo binjiye mu zabukuru, rikongera rigashigikira abasigwa b'abakozi bitavye Imana.
Mu bijanye n'amasanganya y'akazi, ANSS irakenera kumenya ubwoko bw'isanganya be n'aho ryabereye. Imwe mu ntwazangabo zikorera mu biro bikuru by'igisirikare yatwandikiye agira ati: ingaruka mbi z'abasirikare bariko baragwa muri Congo ziratanguye kwibonekeza. Certificat de décès itangwa n'igisata kijejwe amagara y'abantu mu gisoda Service Santé et Soins de l'État Major General bemeza ko umusirikare yagize isanganya ry'akazi moro accidentale. Rero iyo miryango ijanye dosiye yerekeye uyo muhisi muri ANSS, abakira dosiye babonye kuri certificat ko yishwe n'isanganya baca babaza abasigwa ngo basigure iryo sanganya iryo ari ryo n'aho ryabereye. Dosiye ntiyakirwa ivyo bidasiguwe, nuko imiryango ica itangura kuzembagarika bakabura ico bari bukore kubera umukoresha ari we avuga iryo sanganya ry'akazi. ANSS isanzwe itaraba amasanganya abereye hanze y'u Burundi. Ico ni ikindi kibazo. Ubu igisoda kiriko kirahindura amasertifika kikavuga ko abaguye muri RDC bapfiriye mu Burundi. ANSS isanzwe irongowe n'umusirikare General Major Emmanuel Miburo. Igisoda covugana na ANSS ingene borohereza imiryango yaburiye abayo muri iyo ntambara itazwi ya Congo. Igihugu ca RDC bariko barapfira naco ntigisabwa amafaranga ajanye n'ico kibazo kandi gishigikire bimwe biboneka abasigwa nka kurya ONU n'ubumwe bwa Afurika babikora ku basoda b'u Burundi bagwa muri Central Africa be na Somalia. Imiryango y'abasirikare iratakambira igisoda ngo kibabwire ko ababo boba bakiriho. Muri komine Buhiga mu ntara ya Karusi, umuryango wa Caporal Chef Manirambona Christophe matrikire 67217 umaze amezi abiri ubaza ko uwabo akiriho ariko warabuze inyishu. Mu Rutana muri komine Mpinga Kayove, umuryango wa Caporal Chef Ntiranyibagira Philibert HR 12520 uramaze ukwezi urindiriye kumenya icashikiye uwabo. Mu Mugamba, umuryango wa Premier Classe Desire Sindayihebura HR 26970 barahevye no kubaza kubera umwiheburo. Haraciye amezi abiri baronse inkuru ko uwabo yapfuye, baranahamagawe i Bujumbura ngo baje gushingura uwabo, ariko bagezeyo basubijwe inyuma. Kugeza ubu haraciye amezi abiri batagira inkuru itomoye ku vyashikiye uwabo. Mu Rutovu, umuryango wa Premier Sergent Muhindavyi Eric SC 5444 haraciye indwi zibiri uhangayitse. Niyo babajije mu gisirikare amakuru ajanye n'urupfu rw'uwabo babishura ngo genda mubaze abo babibabwiye. Nakamaramaza. Mu Rutovu nyene, umuryango wa Premier Classe Bizuru Jean de Dieu HR 25112 uramaze indwi zitatu urindiriye ko igisirikare kibaha amakuru y'uwabo kuva kuwa 28 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2023. Utwo ni uturorero dukeyi tw'imiryango iri mu gahinda itazi ivyashikiye ababo, nayo igisoda kikigumira mu gacerere. Igisirikare co kwihanura ntigikwiriye kwirengagiza imiryango y'abasirikare baguye ku rugamba. Amafaranga avugwa Kongo yatanze ku musirikare umwe harakwiriye guhabwa umuryango asize mu gihe uwo musirikare aguye ku rugamba. Nk'uko nabivuze mu kiganiro co mu ndwi iheze, leta irakwiriye gushiraho itegeko rigira abana b'igihugu abasizwe n'abasoda baguye mu bikorwa bidasanzwe nk'uko mu Bufaransa babita pupille de la nation. Gutyo abo bana bakama bafashwa n'igihugu kikababera umuvyeyi. Iyi foto muriko muraraba ni ya General Major Emmanuel Miburo, umuyobozi mukuru wa ANSS. Iyi nkuru nkaba nyisomye neza na neza ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe.
ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV hama nawe nyene ukaba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru nk'aya akagushikako mu ba mbere kandi ku gihe ugire ijoro ryiza